umushikiranganji wa mbere mwese mwaje muva mu butungane mwese mwaje gusesukira urwego rw'umutekano n'inyamiramabi mwese mwaje mufise amabanga atandukanye twashimiye ababa baraserukira Uburundi makungu bitavye bakaza guterera ivyiyumviro turashimiye abo mashirahamwe yigenga adahanira ibyiciro bya politike turashimiye abamenyeshamakuru baza gufasha abarundi batashitse hano kumenya ibyahavugiwe mu gusozera kino kiyago mu Burundi mvuge ibintu bitanu gusa tugerageza ubwa mbere gushima yuko intererano zanyu zizovamwo icegeranyo tuzoshikiriza inzego zirongoye igihugu cacu turabashimiye turabakeje mwavuze mutarya umunwa kandi twabonye ko mukurikirana ibiyago ibiganiro mubona igihugu cacu ivyo caciyemo kandi mwifuza ko cosohoka muri ibi zinguzingu y'ubwicanyi. Ayo majambo atanu ya mbere rero naya ijambo rya mbere niryo gushimira Imana. Iyo Mana rero nashaka kubabwira ko ariyo dushikanye ngaha kandi iyo Mana yakengeye Burundi niyo yatumye ikiganiro gishoboka kuko mu minsi yahera ibiganiro nk'ibi ntibyashoboka. Mu minsi yaheze no mu myaka yaheze n'uyu mugwi murazi ko gushiraho byafashe imyaka myinshi. Vyerekana iki? Vyerekana ubwa mbere y'uko Burundi bwamaze kugira intambwe iboneka mu vyerekeye kugarukana amahoro. Nayo mahoro yatumye uyu munsi tuyaga dushika hano naho ibikorwa byo gutsimbataza amahoro ari ibikorwa byamaho iminsi yose. Iryo jambo rya mbere y'intambwe y'ubuhezeko ibyo Imana yafashije Burundi ngira vuge nti iyo Mana twame tuyikobera amashi y'uyu munsi tuyongera amashi. Ijambo rya kabiri banyakubahwa bashikiriza ni iryo kubabwira yuko bagitinya kuvuga ibyo baciyemo n'ibyo babonye. Iyo bagenzi bacu bavuga bakabwira bati hari abakenyezi bafashe ku nguvu, hari n'abakenyezi bafashwe ku nguvu imbere y'abana babo b'abahungu n'abakobwa. Ayo masanamu turayafise, ayo matuma yanje turayafise. Ibyo dufise ni byinshi, ibyo tubereka na gace gatoya. Buza abakenyezi, hari abagabo abakobwa babo bafatwa ku nguvu imbere y'abapapa babo bikaba bikisubiriza abapapa ataco bashobora kuvuga babibona. None abo bantu babona ivyo bintu mwiyumvira ko bakomeye bikwiye? Ntibishoboka kuko bagize kubona amahano bongera babuzwa kurira bongera babuzwa no kuvuga ibyo baciyemo. Uwavuze yuko leta yoharanira gushinga igikorwa cyo kuvura bahamutse yabivuze neza. Mu Burundi abarundi n'abarundikazi bagendana ibikomere byo mu
ni benshi cyane kandi bari mu bwoko bwose, mu miryango yose, mu gihugu cyose, mu makomine yose. Iri jambo rya kabiri ryo kubabwira ko ibi dushoboye uyu munsi ni ukubera ariko cyahise mu gihugu n'uyu mu Museveni gushigikira kunwanisha abarundi. Hagati y'ukuri n'igikorwa cyo kunwanisha abarundi hari ibindi bikorwa byinshi tugire no gufasha abarundi kumva ukuri, kubera twigisha ko ukuri ariko kubohora ibihugu, ariko kubohora imiryango. Nimwabona abarundi uyu munsi bagitinya ukuri, ntibizobatangaze kubera iki? Kubera ko mu miryango myinshi bakuriye mu binyoma, kandi ibyo binyoma byava mu miryango. Abo barundi batangara babonye iyo dutora, muze murabumva, kubera kuko mu miryango yabo na leta yari icyo gihe yigishije ibinyoma bicika ukuri. Uyu munsi rero ikinyoma c'ejo kigiye ahabona cari caranyegejwe, ni ngombwa ubwa mbere ko abatumye ibyo binyoma binyegezwa batangara kandi bakagwanya ubutumwa turiko, ikivi turiko, ukuri turiko kurasohoka. Kuri ico cerekeye ukuri, mu Museveni twaba tuvuga tuti aho tugeze ni heza, tuvuga ijambo ritomoye tuti ntihagire umurundi n'umwe asubira gutinya ukuri, ahubwo abarundi dutinye ibinyoma, dutinye akagaye, dutinye kutubaha agateka kazina muntu. Ijambo rimwe ntituzosubire gutinya ukuri, kuko ntituzobohora igihugu. Dutinye ibinyoma kuko byajanye mu kuzimu inzirakarengane nyinshi. Ijambo rya kane ni iryo kubamenyesha ko atagihindutse buca mu Museveni turonka ubutumwa bwiyongera kuko dusanganwe ca gikorwa cahora gikorwa na CNTB, ibwirizwa n'iryaboneka mu mezi ari imbere, kigiye kwiyongera mu bikorwa twari dusanganwe. Murumva ko ari ibikorwa bigiye gufatana ari bibiri, ni ukuvuga ukuri kw'abishwe kugiye gufatana n'ukuri kw'ibyanyazwe abishwe cyangwa batwawe ibyabo. Mu ijambo ry'igifaransa, la vérité sur les morts va côtoyer la vérité sur les biens spoliés, les biens meubles et immeubles spoliés. Naho nyene tuza abarundi mutanga ukuri, muvuga ukuri, kuko ibi byose tubereka biva mu bene gihugu, biva mu mitumba, biva mu ntara, biva mu makomine. Ukuri kuri mu bene gihugu kuko nibo babonye ibyabashikiye, ibyashikiye abagenzi, ibyashikiye ababanyi. Mu gusaba ukuri dusabe muze muravugira n'imiryango yahonye mu mitumba, mu makaritiye, kuko hari imiryango yahonye atanumwe asigaye. Ugasanga umuvyeyi papa yarapfuye, umupfakazi kubera ubukene n'indwara yarapfuye, bana kubera ubukene amashuri barahevye, amatongo yarafatishwe n'abandi, ntaco bafise biha, abatishwe n'inzara bakishwa n'indwara. Dusabe mu byo turiko turarondera
muze muravugira n'imiryango itagifise umuntu n'umwe kubera imiryango yahonye. Ica gatanu nashaka gushikiriza ni ico kubasaba kwizera. Kwizera bisigura yuko Uburundi bwaciye mu makuba tuzi, Uburundi bwaciye mu nzingo y'ubwicanyi tuzi, kandi iyo nzingo y'ubwicanyi niyo ryatumye tubura amahoro tukabona iterambere, kandi abantu bagatangara igitwa dutera imbere. Mbega wotera imbere gute wica abaganga, wica abaforoma, wica abagoronome, wica abigisha, wica abadandaza, wica abarimyi, eka wica abarundi batandukanye, kandi tuzi ko itunga rya mbere mu gihugu ari abantu bize, ari abantu bakora, ari abantu badandaza, ari abantu bafise amashirahamwe, ari abantu bafise ivyiyumviro bakerera. Kuri ico cibiro ca gatanu nashaka ndabasabe nk'abarundi bari mu mabanga atandukanye y'igihugu yuko ibona kazoza inzego z'igihugu zimaze zitwigisha 2040, 2060 igihugu cifashe, igihugu giteye imbere. Bizoshoboka dusohotse mu mwijima w'ubwicanyi, bizoshoboka dusohotse mu mwijima w'urwango, bizoshoboka tuvuye mu bwoba bw'urwango rw'amoko, bizoshoboka dukoze, bizoshoboka tubashe ubuzima kiremwa muntu, bizoshoboka tubashe itunga ry'uwundi, hamwe wese arya afungura ivyo yabiriye icuye. Kuri iyo jambo rya gatanu nyene turasabe abaje basabira inzego z'igihugu, Presidence de la République, abaje basabikira inzego z'igihugu nka primature, abaje basabikira Assemblée Nationale urwego rw'inama nshingamateka n'izindi, tubabwire yuko uburyo bwo gukora bw'umubisebere bugiye buragabanuka muri ino minsi. Tukaja ku kivi ata abakozi bakwiye ejo, tukaja ku kivi uburyo bw'amafaranga buri buragabanuka ejo, umwimbu uzogabanuka. Ibi tubabwiye turababwira inzego, kuko ukuri baduhaye gutohoza ko n'ukuri kw'imyaka myinshi, tuhera ku 1885 tugahagarara ku 2008. Uyu munsi tugeze ku 73, muca twinjira mu by'amatongo n'amazu n'ibyatwawe n'abantu 73, ariko mu rwego rwejeje amatohoza tugifise ikintu kirekire cyitwa ibyabaye muri Ntega na Marangara 1988, turafise ibyabaye mu 1991, turafise isanganya rikomeye ry'igihugu Uburundi bwigiyemo mu kwezi kw'icumi 1993, n'ingwano yaciye ikurikira. Ivyo bikorwa biraremereye, ni vyinshi,
bisaba uburyo bw'abakozi, bigasaba uburyo bw'amafaranga. Abaserukira inzego ngaha bumve ko Uburundi bwinjiye mu rugendo tudasubira inyuma. Nidusubira inyuma kuko uzopfuvya iki gikorwa cyo kurondera ukuri amenye ko azoba asubije mu ihumbi igihugu cifuza gusohoka mu mwijima, kubera amahoro niyo abyara iterambere. Iterambere niryo ribyara amahoro, amahoro n'iterambere niryo rituma ubutungane butsimbatara, abana bacu biga hanyuma bakava mu mwijima, Uburundi bukubahwa mu gihugu hagati no mu makungu, hanyuma ejo tukamenya ko iterambere, ubutungane, amahoro, kunwana ari byo bitanga ishusho nziza mu makungu. Tugire Kristu murakoze.